tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Uno munsi nagomba dufata umwanya uyusigaye dusangira ijambo ry'Imana. Amen. Tujane hariya mu gitabo mutumwa mu cete cya mbere Petero yandikiye ishengero ry'Itesalonike, igice cya 4 ngoma mpere ku murongo wa 2 niho twakwiga ino cigwa. Aravuga ngo murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari byo. Ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu, ukwezwa ko kwirinda ubushakanyi. Twese tufate kwirinda ubushakanyi. Aha teme yacu ko dufatiyeho nicyo twise kwirinda ubusambanyi. Kwirinda ubusambanyi, twese tufate kwirinda ubusambanyi. Kane, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuba. Aya majambo tuzoyagarukako kuw'Imana. Amajambo ari ku murongo wa 4 tuzoyagarukako kuw'Imana arakomeye cyane. Avuga ngo umuntu wese amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwera. Zobigisha ingene umuntu ashobora kuganziriza umubiri wiwe mu kwera, ingene umuntu ashobora kuganziriza umubiri wiwe mu kwera, hama no mu kuba. Ari ikintu bita kubaha umubiri, hama ari ikintu bita kuganziriza mu kwera. Ivyo tuzobigaruka ko ku munsi w'Imana. Mugabo uno mwanya nagomba subire shire ingufu kuri iki kintu navuze ngo kwirinda ubushakanyi cyangwa kwirinda ubusambanyi. Bari Imana mukwiye kumenya ivyerekeye ubusambanyi ingene bimeze kugira ngo umenye uvyirinda. Mbere ukwiye no kumenya ingaruka zavyo surtout kugira ngo umenye ingene ukwiye kuvyirinda. Kubera ko ndiko nderekana yuko ushobora kuba nkivuga iyi topic ugaca wimvira ati pastor Gendo ubatse je ibyo ni mu biraba sindimo. Turafise amatemo yaje abantu benshi bubatse ibi bintu byakubise hasi. Ushobora kuvuga ati je pastor ibyo ni by'abantu nouveau convert, je ndakijijwe maze igihe ndavuga muri Mr. America nuzuye mwemu yera antuka jewe ibintu nk'ivyo narabirenganye. Hey brother, ibintu nk'ivyo nurabirengana, ibintu nk'ivyo nurabirengana. Paulo ntiyeka arabwira abantu nouveau convert, nga Paulo arabwira ishengero ryose rya Kristo. Shaka kuvuga ati jewe sindi umujene, ibyo ni ibintu by'abajene. No, i sije urayikeneye cyane kugira umenye ingene wirinda no citi cyago kiriko kirinjira mu isi mu buryo bukomeye gose. Sindanacita gusa ni cyago kiriko kirinjira gose mu buryo bukomeye cyane mu isi, ku buryo gisigaye kiri simple gose, umuntu wese aragitorera no mu ishengero bagize abantu bagitorera. Donc tugeza kwiga ingene ucirinda kandi mu buryo bukomeye cyane. Alors uno munsi nagomba ninjire handi hantu ko kwa Mungu twari ko turavugana kubijanye n'ingaruka zituma uburyo bw'umubiri. Mugabo uno munsi nagomba nze ku ngaruka z'impemu zishobora kuba iyo umuntu apratice ubusambanyi. Iyo umuntu apratice ubusambanyi hariho consequences spirituelles ziba ku buzima bwiwe zikomeye gose. Ibi rero ndiko ndavuga ati sivyo abantu vo convertir kuye kuntahura. Dawidi mwese muramuzi ko ari mu bantu Imana ashingiye intaye ko bari bafise n'umutima uhwanye n'uwayo. Ngabo Dawidi yari ijajaye umunsi umwe kubijanye n'ubusambanyi, yirotruvye ari down, yirotruvye muri iyo piège.
urazi kugira kosora iryo kosa cyabaye ikintu kibi cyane, byamukuse ikintu gikomeye gose. Alors aha ndiko ndakuzana ahantu have wikuramo wimvira ati jengeze kure cyane n'Imana ko nakirabwa n'ivyo bintu. Ndaza abakozi b'Imana bari anointed, very anointed iki kintu cyakwisaza. Ndaza abasenzi bari basenga mu buryo bukomeye cyane ikintu cyakwisaza. Ndaza abakristo beza cyane, beza gose, kubera batarose umuntu abavertise bifata uko batari, hama inyuma ya byose biraturuva mu busambanyi. Alors ndiko ndamera nk'usasira message yanje kugira wumve ko si iby'abantu bamwe ibintu urabikeneye wewe nyene ku giti ciwawe. Tujane hariya muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Ntangure message yanje ngaho. Igisuma ntikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Igisuma ntikizanywa n'iki? Ikizanywa n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikiza. Aha ngaha bari iki gisuma bavuga ngaha ni Satani. Satani mu buzima bw'umuntu azanwa no kwiba. Twese tuvuga ati kwiba. Alors igihe cyose Satani aje mu buzima bw'umuntu abazanywe no kwiba. Hari ibintu abaje kwiba mu buzima bw'umuntu. None yibiki neza mu buzima bw'umuntu yibiki? Iyaje Bibiliya ho iratubwiye kiba kimuzanye, abazanywe no kwiba. Mugabo mu buzima bw'umuntu yiba yiki? Byumvikana ko umuntu wese, nimba umuntu wese Satani ashobora kumutera, byumvikana ko umuntu wese arafite ibyo Satani ashobora kumwiba. Uwo ari we wese hari ubutunzi Imana yaguhaye naho utarabubona, hari ikintu ugendana hejuru ubuzima bwawe gikomeye cyane, kandi icyo niyo target y'umwasi kugira akira. Satani si umubiri, Satani ni mpemu. Satani si umuntu mu buryo bw'umubiri gutya. Satani ni mpemu, akora mu buryo bw'impemu. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni umusuma kandi aza kwiba mu buzima bwacu, ukwiye gutahura ko icyo kintu aza kwiba mu buzima bwawe si icy'umubiri, ntiyiba ikintu cy'umubiri. Ukaba ufite imodoka, ntiwimvire ko Satani aje mu buzima bwawe abaje kwiba imodoka, ntabaje kukwiba itongo, ntabaje kukwiba inzu. Kuko Satani iyo aba yari umuntu yokwivya amafaranga, yokwivya inzu, yokwivya ivyo, kuko ivyo ni ivy'umubiri. Nga Satani igihe cyose aje mu buzima bw'umuntu ntaza kwiba ikintu cy'umubiri, aza kwiba ikintu cy'impemu. Kandi umuntu wese yaremwe n'Imana, hari ikintu yahawe n'Imana agendana ku buzima bwiwe. Nicyo gituma umwasi ari nyuma y'umuntu wese kugira ngo agende yiba ikintu kanaka Imana yashyize hejuru ubuzima bwiwe. Mvuze ngo Satani ntiyiba ibi bintu biboneka, amafaranga, imodoka, inzu, itongo n'ibindi. Ukwiye gutahura ibyo shanze kuvuga ko hari igihe tuvuga ati uyu muntu Satani aramwivye, kandi turavye ukabona ko yivye amafaranga cyangwa ibintu. Mbwa ni imvugo, umviriza ibiba byabaye. Satani yaje ku buzima bw'umuntu akiba ikintu cy'impemu kimuriko. Mu bisanzwe amaze gutwara ikintu cy'impemu abashikiye ivy'umubiri vyiwe, atashobora gukora ku bintu vy'umubiri vyiwe. Alors iyo mugabo atarakora ku kintu cy'impemu kiri ku buzima bwiwe, nawe yokora ku vy'umubiri, n'ubundi akamashini kabikora cyangwa ubuntu buriko birabikora hejuru y'uwo muntu, buracyaraho nyene, buracyariko burakora. Nicyo gituma icyo yitwararitse cyangwa icyo ashaka hejuru y'ubuzima bw'umuntu cyane cyane si ibintu, cyane cyane nicyo kintu kimuha ivyo bintu. Alors umuntu wese Imana yaremye yamushiriho destine kanaka. Hari ibintu Imana yamuhaye, hari ibintu Imana yateguye ko azoshitsa hano kuri nosa. Hama sukubitegura gusa, yaramuhaye umugisha hejuru y'ubuzima bwiwe, grace hejuru y'ubuzima bwiwe, faveur hejuru y'ubuzima bwiwe, bituma ashobora gushika kuri ivyo bintu Imana yamugeneye. Alors igihe Satani ariko arataka ubuzima bw'umuntu, a realite ntwave yumvira ngo yataka ibiboneka, yataka iyo faveur iri hejuru y'ubuzima bwawe, yataka iyo grace ugendana, yataka izo ability Imana yaguhaye,
yataka icyo kintu kanaka nk'ingabire Imana yashyize hejuru y'ubuzima bwawe. Ari icyo kintu Imana yashyize ku buzima bwawe ashoboye kugitusha, ashoboye kugikorako, arabizi ko aruga isoko, aruga icyarizana, ibisigaye biboneka ni ikibazo cy'umwanya, navyo bitera bihera hejuru y'ubuzima bwawe. Alors iyo Bibiliya ivuze ngo mwirinde ubusambanyi, reka nababwire igituma birivuga ngo mwirinde ubusambanyi. Ni kubera kimwe mu ma arme akomeye cyane umwasi akoresha mu kudetruiza umugisha cyangwa faveur cyangwa grâce iri hejuru y'ubuzima bw'umuntu n'ubusambanyi. Igihe hinjiye ubusambanyi mu buzima bw'umuntu, niyo faso nziza yo gutora iyo nyenyeri yari hejuru y'ubuzima bw'umuntu, yo gutora uwo mugisha uri hejuru y'ubuzima bw'umuntu akawutwara. Alors iki ni ikintu kimwe mu kiba ushobora kutakibona gutya, igituma mbere ubusambanyi abantu babukora agataha akumva araryohewe, nuko aravye ubuzima bwiwe abona umenga nta gihindutse, abona ya modoka ikiri hajya, abona yazi ikiri hajya, abona kyatongo ya parcelle yiwe ikiri hajya, agazibaza ati nta nakime kibaye uretse ko ndyohewe, nta kindi kintu kibaye. Mbwa realite buga araheje gutakaza ikintu kinini cyane cyariko kiramutuma aprospera mu buzima. Ico kintu rero atakaje nico kigoye kurotruva. Bani Imana iyaba vyari vyoroshe, iyaba ba Satani yari kwataka ivyo bintu vy'umubiri. Mbwa nawe arabizi sikijuju, arazi ko yatasi vy'umubiri isoko ribiproduiza uracarifise. Ugifise yo grâce, ugifise yo mugisha hejuru y'ubuzima bwawe, nta nakimwe akoze ayo mafaranga atwaye azogaruka. Ako kazi yugaye uzoronka kandi kubera umugisha uracari kumwe nawe, grâce iracari kumwe nawe. Mugarabizi ko asenye iyo grâce, asenye uwo mugisha hejuru y'ubuzima bwawe, arayegeje kwica future yawe. Praise God. Alors kimwe mu bigwanisho bikomeye cyane umwasa akoresha kugira ngo atware amagrâce y'abantu, biroroshe yinjiza imwe mu busambanyi mu buzima bw'umuntu. Iyo mwe mu busambanyi igeze mu buzima bw'umuntu, ikintu cyambere itangura kudetruiza n'umugisha hejuru y'ubuzima bw'umuntu, ni grâce hejuru y'ubuzima bw'umuntu, ni faveur hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Ndiko ndavuga umugisha cyangwa grâce cyangwa faveur gutyo, bano Imana ni cya kintu gituma winjira ahantu umuntu akubonye ijyambere akumva aragukunze, akumva yo kugurura imiryango. Ni cya kintu gituma utera imbuto ukabona imbuto yawe irameze, imbuto y'umubanyi itameze. Ni cya kintu gituma udandaza ukabona urungutse. Ni cya kintu gituma ugira igikundira ahantu hose ugeze, umuntu wese akumva aragukunze. Ni cya kintu gituma umugabaza cyangwa ataza. Ni cya kintu gituma ibintu kanaka vyoroha mu buzima bwawe. Icyo kintu niyo target y'umwasi, ni cyo barashaka kudetruiza hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Alors iyo ageze ahantu akinjiza umuntu akugura uwo muryango w'ubusambanyi hejuru y'ubuzima bwiwe, bano Imana abahejeje kuronka access kuri icyo kintu kimwe mu kiri hejuru yiwe. Bibiliya ivuze ngo abacivye araciba aragitwara, hama yagitwara umuntu yahora afise ubwenge bwo gutorera inyishu ibintu kanaka, mbwa yagera ahantu hagutora inyishu y'ikibazo ahubwo agasanga complice ikibazo. Yahora afise ubwenge bwo kurangura kunegosia n'ibindi, mbwa ibintu kanaka yajya kunegosia ibintu agasanga ahubwo hakunguka ahombeyemo. Yahora ari umuntu y'igikundiro, umuntu kanaka amubona ahubwo umuntu wese amubonye kumva umenga aramwase. Habaye iki? Hari ikintu cyahora hejuru y'ubuzima bwiwe cyatuma meruka ameze umwasi yacivye. Alors bivuga ngo Satani ntazanywa n'ikindi mu buzima bw'umuntu, azanywa no kwiba. Reka nkoreshe ijambo kwiba kubera utundi ayandi majambo yakoresheje ngamba ndahereke. Azanywa no kwiba yiba ikintu kimwe mu kiri hejuru y'ubuzima bwawe. Praise God. Alors Bibiliya ivuze Imana tubwiye ngo mwirinde ubusambanyi. Bano Imana nagwinda bumvisha ku munsi w'Imana nibikwase sukugira ngo igukupira swingi nkuko benshi bavyibaza. Eka Imana ivuze ngo wirinde ubusambanyi, iragukunda gose, irazi ico kintu umuryango cugurura hejuru y'ubuzima bwawe, irazi ingene gyakse abadayimoni gutangura koopera mu buzima bw'umuntu. Praise God. Alors kubera umwanya wanje nagomba mere neza winjira mu ma consequences aba mu ngaruka ziba iyo umuntu practice ubusambanyi,
ingaruka zica ziba rero spirituel ku buzima bwiwe. Hari ibintu byinshi cyane bishobora kuba hejuru y'ubuzima bw'umuntu ariko yiva yanga mu busambanyi. Ingaruka ya mbere dusomere haraboneka rankurikirana. Ingaruka ya mbere, ubusambanyi bunyaga iragi yawe, heritage yawe. Heritage ni ikintu kimwemu, mbere na heritage duse muri Kristo Yesu si ibintu biboneka Imana yaduhaye. Nga iyo heritage iri hejuru y'ubuzima bwacu, kimwe mu muryango wugururira kunyagwa heritage yawe n'ubusambanyi. Somera umurongo umwe. Bone Imana kana babwiza ukuri, umukristo yararazwe ibintu. Amagara meza ni heritage yacu muri Kristo Yesu. Abantu bizere ibyo mubwire amen. Itunga ni heritage yacu muri Kristo Yesu. Nimba mwizere ibyo mubwire amen. Kuramba ni heritage yacu muri Kristo Yesu. Kuba imyaka myinshi ukaramba nyene, iyo ni heritage yacu muri Kristo Yesu. Gukora ikintu cyose ukoze kigaprospera, iyo ni heritage yacu muri Kristo Yesu. Ni ikintu twarazwe, uwo n'umurage wacu muri Kristo Yesu. Ubundi muri Kristo Yesu ikintu cyose utanguje cyategezwe kuva mu bwiza bumwe kijya mu bundi kikongera prospera. Iyo ni heritage yacu. Iyo niyo picha ningeni Imana tubona muri Kristo Yesu. Mugabo biratangaje yuko abakristo benshi niba prospera, niba jimbere, ubuzima bwabo burumaniwe gose. Bamwe muri abo si bose, hari n'andi ma principe kanaka umuntu ashobora kuba atazi. Bamwe muri abo bugururiye imwemu z'ubusambanyi, hamizo mwemu z'ubusambanyi zibaka grace hejuru y'ubuzima bwabo. Hamacengiro tuva ariko arakora n'inguvu nyinshi, mbwa nta grace irimo. Kubiga ta grace irimo, mbega Imana ntiyamuhaye? No, Imana yarayimuhaye. Mugabo igisuma nikizano n'ikindi atari ukwiba. Hari ikintu yibwe kanaka cyavuye hejuru y'ubuzima bwiwe kitakiri mu buzima bwiwe. Aho rero arashobora gutanga ingufu nyinshi, arashobora gukoresha ingufu nyinshi, mugabo akaronka inyungu henyi cyane. Arashobora kubira icyuya cyinshi agakoresha ingufu nyinshi cyane, mugabo waraba umwimbu, waraba ibintu aronka bikaba bikenye gose. Kubera iki? Icyategereza guproduiza umwimbu mwinshi hejuru y'ubuzima bwiwe, umwasi yaracivye ntiyabimenye. Somera umurongo umwe mu itanguriro twiburorere bukenye. Itangura igice cya 49 umurongo wa 3. Reyubeni uri imfura yanje. Reyubeni uri imfura yanje. Uri imfura yanje n'inkomezi zanje. N'ubuzibura bwanje. Warakarenzo mu cyubahiro, warakarenzo mu bubasha. Nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye akarenzo. Oh my God. Kuko wuriye uburiri bwaso ukabuhumanya, mbere yuriye aja ku buryamo bwanje. My God. Bari Imana ahanye reka ndabahe context y'iri jambo. Yakobo yarafite abana 12. Hama Yakobo mu migenzo y'Abisirayeli, umwana w'ifura niwe yaragwa umugisha wase, akaragwa imigabane ibiri y'umugisha wase we. Rero mu bana ba Yakobo umwana w'ifura wiwe yari Reyubeni, niwe yari imfura yiwe. Hama Reyubeni hageze imbere yuko se w'abaraga, hari ikintu Reyubeni yakoze kiri très dangereux. Reyubeni ikintu yakoze, yaragiye atora imwe mu ncoreke za papa wiwe, arayitora, hama ayitwara ku biri bwa se, aryamana nayo. Aryamanye nayo abarahejeje kugururira umuvumo hejuru y'ubuzima bwiwe. Se wiwe biriva ngo arabimenya mugarihorera. Hama barabandanya barabaho, nga se wiwe yageze gutaha, aza ahantu agomba hezagire abana biwe. Muri principe z'ubwami, muri principe Imana yari yabahaye, ni Imana yari yarabahaye zo principe. Hategezwe guhezagirwa Reyubeni, niwe yategezwe guhabwa umugisha, niwe yategerezwa guhabwa imigabane ibiri yitunga rya se. Mugabo kubera icyo kintu yakoze, womenga cyaribagiranywe. Yarabikoze yibaza ngo biraheze, mbwa ntivyaheze. Mu kirere ciwe cy'imwemu hari ikintu yari yibwe,
yari yamaze kwibwa heritage yiwe. Se wagize gutanga heritage yaraje aramushemagiza aravuga turi gitangaza mugace aravuga ati sinshoboye kuguha imigabane yanjye. Kubera iki? Wewe wokwibaza ngo bivuye kuri Yakobo. No, ntibivuye kuri Yakobo, bivuye ku gikorwa kanaka yiwe yakoze. Umunsi umwe yibaza ngo ari inyegeje, yibaza ngo bizoherera ngaho. Mugabo iyo mbuto yari yahejeje kubiba yari yatanguye gukora mu isi yiwe y'imwemo. Ku munsi kanaka yategerezwa kwakira umugabane wiwe. Uwo munsi nyene iryojwe ryari kurira rekama mu isi yiwe y'imwemo. Uyu muntu abereye, uyu muntu abereye, uyu muntu abereye. Se wiwe acafata ahezagira Yuda, abaramuhevye. Reyubeni ivyo biba biraheze ngaho. Kubera iki? Mwumvirize ikintu cyabaye. Umunsi umwe yarakoze ikintu yibaza ngo kigarukiye ngaho. Ngani cyagarukiye ngaho nicyo cyatumye atwagwa heritage yiwe. Praise God. Alors, bani Imana birivuga ngo ivyabaye ku Isirayeli bitubera iki? Akarorero. Avuga ati ibintu vyabaye kuri aba bantu nimubite, nimubisuzugure, bibabera icigwa, bibabera akarorero. Ndisire secte umuntu wo mu isezerano rishasha no munsi muri Kristo Yesu yugururiye inzira y'ubusambanyi. Naho biri tubwira mu Baroma 8:10 itubwira ngo turabaraganwa na Kristo. Ndabizi neza nta mugisha zoronka muri iri ragi ryo muri Kristo Yesu. Urazi gituma? Ni kubera iyo yugururiye ubusambanyi ni ikintu cy'impemu. Nimwave mukibona n'ikintu gisanzwe cy'umubiri juste ibitsina bibiri bihuye. No, ubusambanyi ni ikintu cy'impemu. Hariho communication z'impemu ziba iyo abantu basambanye. Impemu zari muri uyu arazitransfera muri ujya, izari muri ujya akazitransfera muri ujya. Alors, ibintu nk'ivyo bibaye mu buzima bw'umuntu arashobora kutamenya igituma. Abizi ko muri Kristo Yesu afite heritage y'amagara meza nga nta fonction mu magara meza. Arashobora kutamenya igituma muri Kristo Yesu ivyiza byose vyamuvuzweko, itunga ryose yarirazwe nga ntamenye igituma adafunctiona mu itunga muri Kristo Yesu. Kubera iki? Hari umuvumo winjiye hejuru y'ubuzima bwiwe yarawugururiye umunsi umwe. Igihe ya pratika igikorwa 10 minota 10 ningahe gusa. Ubwo nyene yaraje kugura irembo ry'ibintu kanaka. Praise God. Alors, nshuti yanje, avec iri ragi dufise rikomeye cyane ryo muri Kristo Yesu. Nyumviriza ntibapfa kuritambukiramo, ntibapfa kuryakira gutyo nyene. Hari ivyo Yesu yakoze, hariho na responsabilité yawe. Hari ibintu vyugururiye wo kwiro tuva ufise aba confession utagira ubuzima bwawe ma confession. Ushobora kwiro tuva ufise hope, ufise ivyizigiro, wizengwe cyo bizogenda neza mu karinda uva mu mubiri bitagenze neza. Kubera iki? Ni kubera igihe cyose umwasi yinjiye birivuga ngo azanwa no kwiba. Aro kimwe mu byo yiba heritage y'abantu. Yiba heritage y'abantu. Praise God. Vuga ati ndase kwibwa n'umwasi. Ndase kwibwa n'umwasi. Bari Imana mugube mu vyumva igikorwa nk'iki cy'ubusambanyi wegejeje kuba umuntu atashimva umenga nta kimwe yibwe. Mbwa realite bari gupfa bamukora mu mufuko akamutwara amafaranga. Hari ikintu gikomeye cyane abonye konti y'ikiriya yindi nyene we yibaza ngo ndahejeje kurya umwana biraheze. Yo nibiheze. Hari ikintu kikuvuye ko kigiye. Hari ikintu kikuvuye ko kigiye. Hari ikintu cyo guteje imbere. Hari ikintu cyo contribute muri destiny yawe. Ubu nyene kejeje gutakara, kejeje kugenda. Praise God. Umwasi rero arabizi ati uburyo bwonye no kwa Fabrice abakristo n'ubu uburyo no bari randa week boss nkabagira abantu bari febre n'ubu ati reka ninjize iki cyacu ubusambanyi kibe normal n'ishengero. Kibe ikintu gisanzwe ku maradiyo ku mateleviziyo ahantu hose bisiga ibintu bisanzwe gose nivyo bikino bakina. Mbega urazi agamije kuzuza mu bantu ko birasanzwe. Alors n'abakristo gacha bashikana bakavyakira ko bisanzwe. Arabizi ko bazogomana ibyo bizera ntibazokwigira babishikako. Why? Inyenyeri yabo yaragiye. Why umugisha wabo waragiye. Why grace ari ku buzima bwabo
yarayitwaye